umunsi wa mbere nka message ko papa yitavye umuremyi wabyakiriye gute wari hehe wari mu bihe bimeze gute jewe nari ndyamye nari muhira hari dimanche ahubwo igitangaje njye natangiye kuvuga ko yapfuye bataranabimbwira iryo joro jewe nari ndarota kujya ukuntu umuntu wese asenga agiye kuryama ariko hakaba hari ikintu cyari kinzazaniye nashaka ko Imana isobanurira kubera ko Imana ariyo mujyanama wanje ndayigisha inama ndayibwira Mana kino kintu gute ndashaka unganirize ngenderere naryamye ntevye ndiko kurandarota papa wanje yapfuye ndiko ndakoma induru cyane mvuganye n'ibintu nyene ndiko ndakoma induru cyane nyene mvuga nandi majambo nyene ndarota nabi nandota papa wanje yapfuye kumbe nibo batumye kubwira ko papa yapfuye kumbe wabimenye kare Jesi ndabizi nanzi ni indoto zisanzwe udoka muteye histoire ati je nare mu ndoto mbi pe ati je nare ndota nabi yego ko papa wanje ntiyagwaye yumva yarafashe iryo joro nyene rya saa sita ararapfuye kumbe aho nariko ndota ko yapfuye ngera nico gihe karanigana n'urupfu oh my god kumbe Imana ikira bikwereka sorry so ndiko ndabati je ndarota papa wanje yapfuye cyane ndarota nabiye nivugira ko papa ntiyagwaye ntibambwiye ngo aragwaye nakibazo nakimwe narinzi nyene gihari ndabona mpaye ukuboko ngo diva ngo ari makuru niyo nkuzani mera nk'umuntu nyene umenga ataye ubwenge genda mu cyumba ndakoma induru ndabata rero akapfuye biragenda gutengera responsable muhira izavuze ko ari je ndisamura ko arijeho kuraba ibintu byose usanzwe urota ibintu bikaba canke usanzwe werekwa mu ndoto ugasanga ibintu vyabaye koko ibihora bishika ariko ntivyari biherutse noneho kurota ikintu gacu kibona bukeye aho nyene bwari bwa mbere bimbayeko papa wanje ntarapfa mbabari uyamveye kubera iki kubera kutavyemera kubera iki ivyo bituma ivyo bituma umererwa nabi antuka umutima wawe warakomeye reka dukomeze dutegure ibintu byose yego basi twizere ko atari zari indoto oya reka turabe nyokuru niwe wakenewe cyane nyoku waryamye urihe oya nyokuru yanyitavye ma mwana ukomeye je nkibyuka cinumva ba classe na sexera bariko bararira nari ndabizi ko nari ndabirota nawe narabirota narabirose mw'ijoro yavugisha namya tubina ko yarabirota narabirose mu gatondo cinumva bariko bararira sorry Uje kuraba icyumba cya papa. No, sorry. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye zirakomeze neza muri usumiriwe canke muramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Channel kaze wese uriko dukurira uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Gove y'abara ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Oscar, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze. Abakunzi ba sinema ndundi mu Burundi mwege mwese ndabaha ikaze. Abari mu Burundi n'ahandi hose. Yes, turi neza neza aha turi ubu turi i Bugarama, tugiye ikiganda irenga, tugiye muhira kwa Mimi Mireille kuraba mama wiwe. Ni nyuma yaho aburiye umuvyeyi wiwe se amuvyara aho adaciye iminsi itari mikenya papa wiwe yitavye Imana. Yes, ubunya tugiye muhira wabo. Ni nyuma mbere yuko gushingura papa wiwe uzoba ku munsi wa gatatu. No munsi tugiye kumbure kugira ngo turabe mama wiwe Yesu azazukana muhira iwabo. Yesu turi kumwe na Mimi Mireille. Reka naho bagera ngo tuze kuyaga. Mimi ni sawa? Ngo hano gato ngo unyanga anya mwabonye. Yego abari bamukumbuye ndabizi vuma ko muri benshi cyane gose gambu cyane. Sawa? Yesu ashimwe cyane. Ashimwe cyane. Umeze neza. Ako bikose gashima. Ariko urasa neza imbere ya byose. Tugire basenga hagati bakubone neza cyane gose. Tucinga mu kazuba ko nshaka kazuba kagufi. Oh!
ubwiza aha nyina aha nisameze neza karibu kuri African TV kege just tuyagishe neza bon nivyo urimo bitoroshe mugabo abantu barakeneye kubona ukomeye barakeneye kubona utwenga barakeneye kubona muri wa mumimi nyine basanzwe bakubona baramutse basi n'umunezero mwinshi abakunzi ba African TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana n'abane namwe kandi na jewe amahoro y'Imana ndayumva koko ariyo haba harimo akantu gatoya ko guhagarika umutima gusa yego ariko amahoro ndayumva yes mpore niko isi igenda ariko yego niko ubuzima bugenda ariko kandi twabonye uri umukobwa akomeye cyane gose urumva ikintu cyose gifite igihe cyacu sinari nzi ko nyine sinategekanye ko ibihe ndimo nshobora kubibamo ariko ndi umuntu nyine yiyemeje kwakira ikindi cyose iyo ikintu kije ukavuga ati okay niki kiraje mana ninkomeze zo kumenya ukuntu ngomba kucitwaramo kugira ngo ntikisige kinsenyaguye ahubwo kinsige nkomeye wow ubwo n'ubutumwa bukomeye donc umuntu ari mu bihe nk'ivyo urimo bitari byose ko ashobora kubutanga ariko birumvikana ko ukomeye yes niba iminsi myinshi abakunzi bagukumbuye bavuga ati mimi yagiye mimi turamukumbuye muri cinema mimi turamukumbuye muri ibi nibi ariko no musi kandi wongeye kugaruka eske iyo bari kubera ko wazanywe no kugira ngo bon ukora ko habaye ikibazo canke kugira ngo basubira be kandi n'umuryango bugira kandi oya sinaje ngo ndaho umuryango kubera ko bon narifise kuza ariko ntihari ubu kuko hari ibindi bikorwa nari ndimo yego ariko ubu impamvu nahise nza nuko kubera ibyago habaye ibyago mbabarire nabwo bimeze uko turabizi ko mbwirizwa kukubaza bagere nko kunyatura imisozi yini wanyu twereke imisozi yini wanyu ngene hasa neza kandi shararyoshe wavutse nico gituma usa neza harakanye haraga climat kameze bien ngeyo mitoma yavyemere no mimi noni sijambere tubwiye kusa neza nakunze African TV barabizi ho ubwiza bukomeza kwiyongera usanga hariho kiya runaka irongo boneka Imana ishimwe dufuka kuko mbore ndasa neza nibiye by'umubabaro ndimwo biragoye kubyemera kurumva ubu kuva shika sindigera nduhuka kubera ko ibintu nyine byinshi bijyanye no kwitegura byose nyine bijewe okay mbabarire rero je ndaza kwinjira mu bibazo Margaret ndaza kugerageza kugira ngo mburuganirize abantu bawe umunsi wa mbere nka message ko papa yitavye umureme wabyakiriye gute wari hehe wari mu bihe bimeze gute jewe nari ndyamye nari muhira hari dimanche ahubwo igitangaje njye natangiye kuvuga ko yapfuye bataranabimbwira mutabwe kubyumva gute nari ndabirota sorry mbwire mutayi wanje arangira abantu baje ukiriye oui yes sera noko onya sera mimi hey hari abantu baje kukiriyo mwo bantegerera bari ngaho kuri Croix Rouge genda mutora abantu baje muhira kuri Croix Rouge baje mukiriyo ba juste neza na neza Bugarama murabona ikirere cyahingene kimeze murakoze ikirere ciza natwe imodoka yadufanye ahantu hameze neza yes nuko onye ushaka ubibujumba ico mbonye cyo nuko ubibujumbura gushika ngaha nyari bisanzwe akabanyabujumba barakwiye gusirimuka bakaza kubaka ngaha anya naho ko nabonye ari sawa cyane go centre tumuduga wadufanye ico tuma duhagaze ngaha yandi twe turisanze guhagarara yego ubu ibyago byagiye n'ibyatsi n'ibintu bisinzira yego okay ati rero warabirose iryo joro jewe nari ndarota kujya ukuntu umuntu wese asenga agiye kuryama yego ariko hakaba hari ikintu cyari kinzazaniye nashaka ko Imana isobanurira kubera ko Imana ari yo mujyanama wanje ndayigisha inama yego ndayibwira mana kino kintu gute ndashaka nganirize ngenderere yego ni naryamye ntevye ndiko kuranda rota papa wanje yapfuye
mbona ndiko ndakoma induru cyane mvuganye n'ibintu nyene ndiko ndakoma induru cyane nyene mvuga nandi majambo nyene yego nyene mvuga ati papa ndashobora kugenda papa garuka ibintu byinshi nyene hama uwo munsi nari navuze yuko naje gusenga mu gatondo ndagusenga après midi uno munsi ndaryama nduhuke ko namaze iminsi ndushe ndaje gusenga après midi numva rero umuntu nkiri muri za ndoto numva umuntu yamwe muri za ndoto yahise ankoma adodora ku muryango kwidirisha yari jire nyene ujire muri neza we yarasanzwe azi ahantu yego araza adodora cyane ndavuga ko ata muntu dufitanye gahunda uyu muntu ninde yaje kumena ikiyo cidirisha ndabyuka ndarabira mu irido mbona nijire nayo ni umuntu atamenyereye kuza muhira ndagenda ndambwira bro bite sawa ko nzindukiye ngo diva ngo nenda gukumbuye okay cyane mbona nawe bite cyane cyane Jisha narenda rota nabi nandota panje yapfuye kumbe nibo batumye kubwira ko papa yapfuye kumbe wabimenye kare Jisha ndabizi nanziti ni indoto zisanzwe udoka muteye histoire ati jena nare mu ndoto mbi pe ati jena ndota nabi yego ko papa wanje ntiyagwaye yumva yarafashe iryo joro nyene rya saa sita yego ararapfuye kumbe aho nariko ndota ko yapfuye ngera nico gihe karanigana n'urupfu oh my god kumbe Imana ikira bikwereka sorry so ndiko ndavuga ati jena ndarota papa wanje yapfuye shana ndarota nabwiye nivugira ko papa ntiyaguye ntibambwiye ngo aragwaye nakibazo nakimwe narenze nyene gihari ndabona mpaye ukuboko ngo diva ngo ayo makuru niyo nkuzaniye kavuga ujurira kwije neza bo biragoye gutahura ngo diva ngo nibyo ngo papa we yapfuye mu by'ukuri urumva ko byari bigoye kwakira yego cyo nakoze ndanka kubyemera ntabwokwemera ivyo biroroshe telefone petit frère nyene Keve acara bimbwira ngo ndanka kuvuga nyuma arambwira ngo papa yapfuye konga abantu bose bandondeye nimaze iminsi telefone yanje yapfuye ntari ku murongo nshobora kujya ku murongo ariko nyine ni connection kuri wifi yari yapfuye nyine za network icyo nakoze nkemera nk'umuntu nyine umenga ataye ubwenge ngenda mu cyumba ndakoma induru ndabata rero akapfuye biragenda gute nje ndi responsable muhira izavuze ko ari je ndi samura kwa DJ wo kuraba ibintu byose je ngomba kurikirana ibintu byose ubundi bwo cyambere ndaja ko ndarondera ukuntu kumva nayo muhira je nyene ntafise ahantu nokora connection ndaja kurondera ukuntu ubona connection haba haje undi muntu yabimenya cyara turagumana cyara nkaneta ndavuga ati rero reka nitunganye ko time n'ubundi ndagenda muri salo bayabwije abantu ko baguma banyandikira umva sinabyumva nyene yego urumva hari ibintu babigoye kwemera kuko urumva papa kuvuga ngo anje ntiyarashaje kandi yarakiri muto habona amasitati ngo bataba mwanditse ko ngo rip acha nkomindoro n'ibintu n'ibyo nyene kugeza n'isa sitabyakira mva n'ubu twacyari mu bintu byo guhamba n'ubu wirinda duze muhira mva sinogenda ku munsi wo guhamba oya ntagiye kuraba mama ngiye kwanza kuraba mama ndabe muhira ari ibintu byose nyene umva n'ubu hari igihe tuvuga n'ibintu byo nyene by'amasanduku n'ibiki byo by'ibinogo n'ibino n'ibiki niwe ko bivuga no munsi nyene umuteye wanje niwe yampojeje jere ndi fe bariko barambwira by'ibinogo mba nje ndiko ndabikurikirana aba nene nivyo bazohamba papa wanjye donc ntiwumva ko ari uburyo bayagiye sindabyemera no rero yes sorry komera kubuzima bumeze kubuzima butwara bakunda kuvuga ngo Imana yamukunze kuturusha ariko none usanzwe urota ibintu bikaba canke usanzwe werekwa mu ndoto ugasanga ibintu vyabaye koko ibihora bishika ariko ntivyari biherutse noneho kurota ikintu gace kibona bukeye aho nyene bwari bwa mbere bimbayeko okay gatonya papa yari umuntu ameze gute ku buzima bwawe kuko bivanye n'ingene utabitahuye canke n'ingene wavyakiriye urumva yuko ari ikintu kidasanzwe deja nimba Imana yarinze bikwereka mu ndoto donc ari karagwana n'urupfu nuko hari yindi connection hari kindi kintu cari hagati yawe nawe
Rero umuntu ameze gute kuri wowe nibe bihe wibuka urumva papa twarahuza cyane yari mu besto niba wawe hagize umuntu akora ikosa yaza kumurega kuri jewe umwana nyine avuga uyu mwana ariko arangora biki n'ibiki ambwira papa we ntiwiturize imyaka ugezemo niyo kwitekanira ukitunganya azogira iherezo ryiza nyine nkasanga ndiko ndamubwira bino amajambo ntazi ko atagira ikinini asigaje mwe kuvugana ryari hari haciye iminsi tutavugana kubera hari igihe tujya telefone connection ntibikanga guhura nyine yagiye ndamukumbuye cyane kabisa sorry wamuheruka ryari amaso kuyenda ndamuheruka muri rasina ya Kiramuntu cyagiye kuri lancement niho yarari ukuvuga hari mu 8 mu 10 kwa gatandatu mengo burya hari umwaka ugira uhere gatandatu niho twaheruka kurumva urazi ko nagize na twakoze lancement haciye iminsi mike yacu ndagenda ku kazi ariko tubona kuri forte urakomeye urumva sinda nk'umwanya wo kwiyumvira wo kwitekerezaho badutembere gatonya ngaha basi gatonya amakandi ucangamuke uje muri mudu twenga abantu baragukunda twenzemi batwengere basi batwengere araryo bakumbura ko twenze tuba dushitse muhira yego sha mugabo ntaco zose umugambi w'Imana kumbura hari ibindi bintu byo umugambi w'Imana hewe abakunzi babimire abakunzi ba sinema ndundi tuko turaduga ikiganda niyo tugiye yes nahanyu kugira ngo ushobore kumushigikira tumuhe hafi mu bihe bitoroshe vyiwe mu bitameze neza ndashimira abantu benshi yes nabonye hari abantu benshi bakubaye hafi bariko baramba hafi cyane sinzi ko ubona nk'ikintu mvuga ariko kumbe Imana yarampaye abantu ariko kibimenya hari abantu bagukunda buriya umenya ufise abantu iyo ugeze mu bihe bibi kubera mu bihe by'umunezero abantu bose baraza ariko mu bihe by'umubabaro nyine niho ubona umuntu wawe wanyawe ko bajya bose baririmba ko badukunda niba badukunda rero ubu abantu ntazi iki nza mbona ntabwo ati bino ibihumbi 10 byakire komeza wihangane abantu utazi benshi bakaguhamagara kandi ize ko nyine urubanza rwa papa rwa nyuma ize ko rizogenda neza neza ko Imana izonkoresha ibikomeye ikagenda neza nicyo kintu numva ashaka kandi birashoboka yes bon bivaye n'ingene uri kwitegura imyiteguro kiragenda ingene bari barakora kumva bizogenda abantu benshi bariko baramba hafi kandi abashimira wari witeze yuko uzoronka abantu bagushigikira muri buno buryo bakuba hafi wa mumimi wa kera wa wundi yaturatuzwa nta n'umwanya woronka kuvyiyumvira ngo abantu ngo bakuba hafi yego ahubwo uzi ubona baje utazi niyo bazananye okay aka nshaka kukubaza tugere ngaha turatembera bukebuke afite nshaka uve muri iyo moto twenge umererwe neza ariko none ibanga ry'ubwiza bwawe uri kurahehe nibihe oya frema n'ukuri nimwe n'ukuri injyaga nito bikubwira ariko imodoka yakize mwana w'Imana dufashe no kuri wasubikize yakize turabandana Bosco byaheze ubu ni sawa bari uja kuri vara none okay turagiye yego cyangwa ndeza kubaza ntumara gushika muhira uri kumwe na mama wawe ko n'amajambo afise kuvuga ya mama sino kwemera ko muzana kuri kamera turaza bon aramaze kuza bisaba ko tuganiriza sino kwemera icyo akamwamubonye karahagije uya ubura azobaje mu nzira nziza ntazobanje muri za nzira mbi umunyegeza moye gute umunyegeza gute kati umukeneye aratuganiriza ako okay mbere ko tugenda ari banga ry'ubwiza ryawe niri hakungena umengo atwengere basibire ku munezero uri forte ndi forte nyine ariko ikintu cyose gifite igihe cyacu no mu gihe cyo gutwenga hari igihe cyo gutwenga hari igihe cyo kurira kandi mu gihe cyo gutwenga ntushobora kurira no mu gihe cyo kurira ntushobora gutwenga
ariko hari igihe gutwenga bishobora gufasha umutima koroherwa no gukomera. urumva je birangora kwigira biragoye birangora kugira uryarya none ngo muri Gusa kintu kitari mu Mimi mutima kuva kana biteye inkuru bamwe uravuga gose gusumba n'abandi. Ubwo mbere ko ari depression rero. Oya nta mwana w'Imana ugira depression. Ndi umwana w'Imana nubwo nyene ngiye kuba imfuvyi si jewe jenyene hari n'abandi b'imfuvyi. Muri imfuvyi mu izina kandi rya Yesu. jewe mfise Imana nizera ko izondera umuryango wanje munini. Umuryango munini. Aba tuvukana no turi benshi abo tuvukana n'umuryango wawe ni komine kwere oya ariko mugabo abandi bantu bo ku ruhande abo ndafise abagenzi mwebwe murahari narungu nzogira kandi cyane papa wanje ni Imana niyo papa yari hejuru ya papa wanje niyo mpamvu ntogwara depression niyo mpamvu tugwara depression ego umubabaro sinobesha n'ukuri imbere ya kamera ndawufise kamera maraso yawe Oya papa wanje ntarapfa mbabari. Uyamveye kubera iki? Kubera kutavyemera. Kubera iki ibi? Ivyo bituma umererwa nabi. Antuka umutima wawe warakomeye. Reka dukomeze dutegure ibintu byose. Yego. Basi twizere ko atari zari indoto. Oya mimi ivyo bishaka gutera kugwara. Ivyo bishaka gutera kugwara ariko komera. Yes turi kumwe n'abagenzi biwe wa muryango we yavuga nibo tujanye kumbure baje kumushigikira afite umuryango mukunda hano onya turi kumwe abagenzi biwe bo ku mutima. Cyane gose yes ni mu nteguro zo ku munsi wa gatatu antehamani hizoba abakunzi biwe tumushigikire kuva hasi gushika hejuru yes yarabanezereje mu mafilme yiwe yakoze vyinshi amajambo menshi yabakomeje histoire ziwe zarabakomeje ari nahe zatumye umwe ava muri binonya akaja mu nzira nziza yes tumushigikire kumbure kugira ngo asezere papa wiwe neza cyane gose yes tujane tugerane irenga yes babona mimi. Asante sana gumana natwe bure twamaze gushika muhira kwa Mimi Mireille. Yes goyunga Mimi rekanze nahabonye kweri muhira ingo nuri ingo ano hatozi uradashitse ngaha nyene yes indana kakubikire ngaha mani urazikuzi ku mwanze oyo rakangu nuko uranganze mani urazikuzi ibintu sa yes tuwaze gushika muhira ni kwa nyokuru ngaha sinyokuru yajyana oya bantu reka turabe nyokuru niwe wakenewe cyane nyoku wajyamye urihe oya nyokuru yanyitabye irangira iramfashe nirishasha nyoku nakumenye urihe ari mu gikoni nchehe nguramutse nyokuru banzutse ko mukanyokuru tembo numenga yarahaguye hage nyokuru ngo ngaha hepfo ngo turusashira toitara umanuke ari mu gikoni nyokuru none buri hari inzira hari inzira ngaha webigi muzari nyokuru nagoni yes na anya aha niho Mimi yavutse Mimi James ibibazo byinshi kabisa mani ibyo bibazo bireke oya agenda yo noronka amahoro nyokuru ne hano niho baramuza shanda motewe kweri mama yamenye ko naje ko ntabimubwiye ndamoteye n'ibintu bakaranze uzi ko ntabimubwiye ano ushaka kuvuga ngaho uriye Mimi shano kuri ndari wakumva ibiryo vyo muhira uha gufungura muhira ryari shakera pe waramaze igihe yo cyane sorry ari ani kwa data sorry gatanda arahakumbuye karaharaba hose neza hano nta muntu abaye bose baramanutse Mimi rati kwa basuma oya nani kwa data wacu muhira ni hano
kwa data muba muri mu muryango okay ni quartier narinzi ngo muhira ni nanze hano umuceri wamenetse karibu oh none mimi ugu muja wanza kuharaba hose nzogera ndi amateke nenda hakumbu barasize n'akarangi ma mwana ukomeye reka kumurabisha mama reka murenge komera mimi oya reka ibyo bintu mana danse santima zawe swazibone diva wacu more 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 diva wacu arakurijije cyane Kevin ma ntibose kumushyiramo muri kamera no magendera muzabana muri sale n'uruzinya rero oya bazirike bazirindire zimwe manzure kibazo uyumva gute baswese gushamira basi namura narize yo more mimi santima ziramufashe sorry sorry no sorry nyene mubibona niko bimeze nyene nuko nyene mubibona yage banze yikumbuze kurumva ko arayize imyaka myinshi umwaka wose hafi umwaka yose papa wiwe batabonana kuko bahirukana kuri lancement officiel mu kwa gatandatu lancement yacira mu nda muravyibuka n'umwaka hafi waruheze batabonana ama cyane mu butumwa yuko atavyimana sawa boss kandi uri mukuru wa mimi warihoreye bizeneze birazaga muto kubona turi kumwe ngaha nyine mu kanya yego yes mimi agiye yego agiye kwikumbuza karanarira ari kumwe n'abantu yes nuko bimeze mpore mama ihangane mama ihangane mpore muvyeyi mpore vyoroshe yes nuko bimeze ariko nyene urugo rwabuze niko biba bimeze urugo rwabuze niko biba bimeze twihanganishe mu bihe bitari vyoroshe ndetse n'uno munsi ariko nivyo bihe kumbure bari muno munsi kandi tubizavuga yuko nyene abakunzi ba mimi abakunzi ba Burundi nshobora nyene kumuha hafi mushigikira biragoye kwakira iyo uri muri bino bihe biragoye kwakira iyo uri muri bino bihe uko ibihe biba bitoroshe ibintu umuntu aba yabuzemo kandi nyuma yo hafi umwaka wose atamubona n'amaso amakandi nyuma y'igihe kinininya adashika hano onya muhira
nuko bimeze turi ngaha anya muhira kwa Mireille aha anya niho yakuriye aha niho muhira aha anya niho yataye uruzogi buri kimwe cyose yes ngaha anya niho kwivuko nico gituma mubonye ashitse ngaha anya amasantima zikamufata agakorora amosozi cyo tumubonye ashitse ngaha anya bikamurenga ako bikamusumba inguvu yes ngaha anya ni gute moto meze neza meze neza afite ibyina mu mutima gapapa uko biri kose ariko niko vyakira twese turi ingenzi ni kwihangana uko biri kose tukagira umutima ukomeye kubera hano turi ngaha ku isi niko bimeze kandi niko bizokwama rero ntihubaho umunezero gusa hategerezwa no kubaho ikintu nyene gitumutiva umunsi uronka ubutumwa ko yitavye Imana wari hehe vyari bimeze gute umunsi numva ko papa yitavye Imana twari muhira Bujumbura mu Ngagara ndibuka umunsi ahituka hari dimanche turiko turitegura tuje gusenga je nkivyuka numva aba classe na success bariko bararira nari ndabizi ko nari ndabirota nawe urabirota narabirose mw'ijoro yavugisha namya tubina ko yarabirota narabirose mu gatondo numva bariko bararira nawe urabirota narabirose urose gute nanje narose papa yapfuye niyo mu gatondo numvise basi bariko bararira bavuga ngo papa yapfuye nanje narabaye ko sinabaye cyane kubera nari nayibonye mu ndoto we Mimi yarabirose iryo joro nyene nawe urabirota wanyu mumeze gute turi abantu basanzwe tu oya nukuri umbabarire twumbabarire ariko gute Mimi abirote nawe cubiro yego none abantu batandukanye gusa batandukanye hanini ibinyama yarabirose nanjye nkaba narabirose numva ko turi amaraso namwe yes nyuma ko kiriyo nkuru muri wewe witwaye gute byari zoroshe mbere ko ushobora kwikontrola je nk'ivyumva ku kanya nako nditegura nje gusenga naciye mbanza ndicara muri saro ndubika umutwe ndahora ariko kubera nabona bataraje ko yarira nategereza ko kwigumya kugira ndabakomeze kugira twese tugiye kurira twese haba mutoya ugasanga ko yarira bose ata n'umwe ahoze uyundi usanga bitameze neza hari uri umuhungu gamuto hari umuhungu muri burumva byasaba gukomera byasaba ko nkomera nkihangana kubera misi niko bimeze natwe ngahanye turi inyuma yabo ngahanye ni kwihangana vrema wowe mwaherukana ryari twaherukana si vuba ariko si kera cyagiye kuri lancement amanuka cyagiye kuri lancement ya twase guhura twase kubonana Mimi yaheze twase guhura ya lancement twase guhura tugira ngahanye turaza kuyaga kandi ibindi kuko abishkumbe byo kuyaga ariko kamera umugabo yes nakubonye ibintu ntibyoroshe ariko nimwe tubwirizwa kwakira twese kwisi turi ingenzi tubwirizwa kwakira ibihe byaje ariko ntitwe nyine bo kuba hagufi y'umuryango wabuze tubwo kuwushigikira mu bihe bitoroshe umuryango niho turi inshuti n'abagenzi nuko mubona bimeze bakunze Mireille muri commentaire tumwifuriza gukomera kugira ngo ashobore guca muri bino bihe bitoroshe kandi koko bitorohera buri muntu wese abirimo
umunyamwiza wo gukomera, umunyamwiza wo kugira ngo ashikame koko. Yes, ni ngaha rero turi muhira kwa Mimi Mireille aho yakuriye, aho yataye uruzogi. Mimi nisaba rero uyumva gute wamufaze gufa muhira ari ubunya? Ndanezerewe. Nari nkumbuye abana ba hano. None benshi ndabonye bwije. Yego bwari bwije cyane. Nzogaruka izi saa turavugana turi saa 4 n'iminota ingahe? 30. Saa 4 n'iminota 30. Nzogaruka habona. Yego ikintu cy'amatsiko uyumvise gute gusubira muhira? Ni ibintu biryoshye. Kubona aho wakuriye warerewe. Wiva yanze mu twondo. Hareze ngene gute? Ntwenga. Oya nibisambo, nibisanzwe. Kinini kandi si kinini kandi si gito. Ucinjira mu nzira kuyumvise? Numvise nyene ncenda hakumbura, cyane ukaba kakamimi nyene kahaba. Kari gatoya. Amaje mubuze yuko ngo aho narashaje. Amaje mubuze yuko ngo aho urasengera. Nibe bihe wibuka utazokwibagira? Ibihe nyine byo gusenga ariko nagenda hajya muri solo ngasengera ariko ahantu hanini nasengera. Ariko batahabona hariya mu kariyeri. Na hariya hejuru hariya hatabona. Nakunda kujya gusengera cyane. Wow. Jenyene. None umunsi Imana yarishije uhasengeye canke byinshi byarishwe kabisa byinshi byarishwe ikitarishirwa ni nka 2 cya kimwe. Yego. Yes, nicyo kinobwira kubasigaye bakiri bazima d'abord. Nuko bamenye Imana namenye nayizo bagirira neza nko yangiriye neza. Aha niho wakuriye nkuko bavuze ngo wahiva yanze ukiri muto aho wavuriye. Uno munsi uyumva gute yubonye abo mwakuranye ariko kumbura batarakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwawe? Abo twakuranye ntibari hano bano n'abana. Abeshi ntibari hano abeshi bari Bujumbura. Abana baramanutse. Utu n'utwana nyene. Ariko nabo ni ngombwa kubakira. Ariko harimo umwe akuze Francine derekeje. Harimo umwe nyene yarakuze. Yego. Oya. Yego. Yego yes. Reka rero tumanuke kumbure tuzoshobora kumunsi wa gatatu tuje gushungura n'iteka umuvyeyi wawe. Turagushimire cyane ko akunze African TV ndetse n'abakunzi bawe kumbura abanye natwe muri no rugendo. Ndabakunda kandi ndabashimira ko bakomeje kumba hafi n'ukuri n'umuryango wanje Imana yamaye. Imana n'ukuri nibamera umugisha. Amen. Kumbura tuzokongera gukora ikindi kiganiro neza ndabashimire kuko n'ubu baracakora kandi ndabashimiye cyane. Yes. Merci beaucoup muge musando kwiranye uva ku ntango gushika ku mpera turi hafi saa 5 z'ijoro yo turamutse mu gisagara cya Bujumbura dusubira ku munsi wa gatatu. Yego nakoze. Yego tuzaba ku munsi wa gatatu. Asante sana.